minota 10 muri studio za Radio Mutamse FM akaba arumenya gutega amatwi amakuru natwe tukashikiriza umugenzi wacu Richard Ndavugiye ndakomugije Richard ndabonekaje dushikize amakuru ndakomugije arumeri ndabaramukije inshuti yakoze muteze mutwe biganiro bisemeza Mutamse FM kaje amakuru y'umunsi wa 16 mukakaro mwaka wa 2020 mwaka wagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ibinyabuzima hamwe no gukingira isi niko kubaka akazoza keza kuri bose nico kivugwa mpuzamakungu cy'uyu mwaka mu gisata cyo gukingira ibidukikije. Intore dusezerano mu masezerano ryo jambo ryakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama ya mbere yagiranye n'abarongoye intara ari bo babumetari. Kuri ya 20 mukakaro mwaka wa 2020 niho hategekanijwe amatora y'abakenguza amateka mu bwuje bwo gutegura amatora seni ukarari abaje n'amba makumyabiri baheruka gutorwa gushika hakiri kare mu bibanza byategekanijwe. Mu buhinga bw'ivyuma n'iciza ja mu kanya ni donedo ry'amakuru. Bino muri sanze muri radio magara tanze fe ndasubiye kubaramutsa reka makuru yacu tuyahere mu gisata cy'ibidukikije. Ibinyabuzima hamwe no gukingira isi niko kubaka akazoza keza kuri bose. Ico nico kivugwa mpuzamakungu cy'uyu mwaka mu gisata cyo gukingira ibidukikije. Mu Burundi uwo munsi ukaba uza guhimbazwa uno munsi akaba ari umunsi wahariwe gukingira ibidukikije ukaba wahimbajwe kuri uno mu wa 16 mukakaro mwaka wa 2020. Degide Rurema umushikiranganje w'ibidukikije atubwira intumbero yo gushyiraho ubundi munsi mukuru wahariwe gukingira ubugaragwa n'uruzuba. Reka tumukurikire ni inkuru dukesha Ciza Jean. Kwigenekezo rya 16 mukakaro mwaka 2020 igihugu cacu kizokwifatanya n'amakungu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije amuhimbazwa uko umwaka utashe kugenekezo rya 5 heshi hamwe n'umunsi wahariwe kurwanya ubugaragwa n'uruzuba bamuhimbazwa kugenekezo rya 17 heshi. Mu mwaka wa 2020 ibyivugo amakungu yafatiye ko guhimbaza uwo munsi mukuru ibiri ni ibinyabuzima hamwe no gukingira isi niko kubaka kazoza keza kuri bose. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije warahimbajwe kandi ni umunsi ukomeye cyane kuko ushira imbere ubuhinga bubahiriza ibidukikije mu makungu mu ntumbero yo kwereka abenegihugu ko bategerezwa gufata mu minwe ibibazo byose bijanye n'iterambere rirama maze bagahindura inyifato. Ku bijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ubugaragwa n'uruzuba nawo washizeho mu ntumbero yo guhimiriza abenegihugu ku bijanye n'inkurikizi z'ubugaragwa n'uruzuba gutyo bagire imigambi yotuma koko bahangana n'ihindagurika ry'ikirere. Mu gihugu cacu rero iyo minsi mikuru ibiri izohimbazwa igenekezo rya 16 mukakaro umwaka wa 2020 ku civugo gifatiye kuri ivyo vyivugo bibiri dukingire ibinyabuzima cyo soko yo kubaho neza. Tukiko iyo nkuru nyene leta y'u Burundi nayo ikaba yafashe kambere mu gukingira ibidukikije na cyane cyane ishyirwa mu ngiro y'umugambi w'u Burundi urambaye akaba haranasese n'itegeko ryo kurwanya ikoreshwa ry'ubumwanya butabora. Ni Degide Rurema umushikiranganje w'ibidukikije reka twongere tumukurikire. Ibikorwa leta yashize imbere kuvuga cyane ishyirwa mu ngiro y'umugambi w'u Burundi urambaye ufatiye mu kwambika isi no mu gukingira ibidukikije muri rusange hakiyongera ko umugambi wo kugwiza imigano ibiti kama harimo n'ibitanga gushyiraho umunsi wa 4 wahariwe gukingira ibidukikije mu guca imikobeko mu ntumbero yo kurwanya inkukura no kongereza urugero rw'amazi yo mu masoko kurandura ibiti binwa amazi menshi n'imikaratusi bigasubizwa n'ibiti kama mu ntumbero yo kuziganya amazi mu masoko. Muri iyo ntumbero yo gukingira ibidukikije harasohotse itegeko ribuza ikoreshwa ry'umwanya gusubirizwa n'ibitekerezo bitabangamira ibidukikije. Nishimira ko ubu ivyo bitekerezo byibonekeza mu masoko mu butike aho badandariza imiti n'ahandi. Igenekerezo rya 16 mukakaro umwaka wa 2020
n'akaryo keza ko gukangurira abagira imigambi ishyira imbere iyirama itunganiriza abenegihugu bose itazobangamira abo muri kazoza kubamenyesha uyu munsi mukuru ibiri izohimbarizwa mu ntara zose ibiro nyamukuru bikazobera mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza hakazoba ari n'akaryo ko gutegura amatuta y'ibiti bizoterwa mu mwaka wa 2020 ushira n'imyaka 2021 turateye akamo abenegihugu bose kwitaba bivuye inyuma ico gikorwa c'iteka ku gihugu cacu kuri iryo genekerezo rya 13 mu kakaro mu mwaka 2020 twese hamwe dukingira ibidukikije kurwanya ubugaragwa n'izuba kugira twubake kazoza keza murakoze. Intwari dusezerana mu masasa ni ijambo ryakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nama ya mbere yagiranye n'abarongoye intara aribo ba Burumatari. Muri iyo nama umukuru w'igihugu akaba yararikiye ba Burumatari gusangira uwo mutwaro wo kurongora igihugu no gukorera abenegihugu na ryatoye leta nzeye nk'uko tubishikirizwa na Jean Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Reka tumukurikire. Misatyo nama ari ya mbere agiranye na Burumatari kuva binjiye bayo mabanga kabaye akaryo rero ko kumenyana nabo nyine bakamenyana hagati yabo yabaye umwanya rero kwidondorana kugira ngo bamenyane baheze bamenyeshe n'ibikorwa bibarindiye ko bivuga mu Kirundi intwari zisezerana mu masesa. Umukuru w'igihugu rero yababwiye ibikorwa bibarindiriye ibyo bikorwa navyo bwa mbere tuzo kumenya yuko nk'uko yashizeho leta mvyeyi kandi ari leta nkozi ategerezwa gusangira uwo mutwaro basangira ayo mabanga yo kubera abavyeyi abarundi bose kandi yo gukora kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buzamuke. Ikindi yabamenyesheje nuko hariho ibikorwa vyihutirwa bitegerezwa kubanguka mu maguru masha ivyo navyo nk'uko yababariye iruhande y'ubungabunga yo gusimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu bisanzwe ari igikorwa ca misi yose mu komeza za nyabune ya migwi y'umutekano y'ukiramo bose hari ibikorwa indwi bihambaye ifuza yuko Burumatari boca bihwabira mu maguru masha kandi abemerera yuko bazoja barabifashanya. Ivyo bikorwa rero ca mbere ni ukugwanya cakiza karanda corona twabwira yuko isekeza yatanguje ifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus. Burumatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi 3 bisiguye ko hategerezwa gukorwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Igikorwa ca kabiri cihuta nico kurosa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero igikenewe bwa mbere ugwaruka bamenya igitigiri cago n'ivyo gwize mbere aho budashobora kuba akazi byoroshe hakabanza hakaba n'inyigisho karisha bwenge zofasha kuronka ico ukora. Ivyo yarasabye ko burusha bihutira kugira urutonde rw'ugo gwaruka amende bikazoca bikurikira mu nyuma. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabandanije yerekana ivyo bihutira gukora harimo gutahukana impunzi kurwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu uburimyi n'ubworozi no gukingira umwimbu eka n'ibindi. Reka twongere dukurikire Jean Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ikindi gikorwa ca gatatu cihuta nikijanye no gukura abarundi bahungiye mu makambi ari mu gihugu hagati. Basavye Burumatari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu bafitiye mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ivyifuzo vyabo kuko nk'uko yabamenyesheje ico ugiye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nk'uko co batari igikorwa kije kubagirira akamaro. Ati rero nimuganire n'abo bantu abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubiye mu zabo aho bidashoboka nabo bifuza kuba mu bigwate ariko cyane ku biganiro hagati y'abo bantu n'abo barongozi b'intara. Ikindi ni kurwanya ibiturire kurwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Yarabwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa hari mukuru w'igihugu abafise abizigwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urufunguruzo bwa mbere bakugara bazoja kugurura bagiye gutwara gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu. Baro basaba Burumatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange ubutunzi rusange twese tegerezwa gukingira. Bityo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kugira ibiturire kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro. Ca gatanu cihutirwa mu burimyi n'ubworozi cyane ku myonga no kuja twaturima ko muhira dusahiriza umwimbu usanzwe uza mu burimyi ya misi yose. Ca gatandatu nikijanye no gukingira umwimbu ahatera cyane akamo abantu mu ntara za Muyinga na Kirundo basesagura umwimbu cyane mu kushora mu bihugu duhana imbibe akababwira yuko akimwana kazi muri hise akiruka kuja barabungabunga umwimbu wabo byose umusesekara aho kuja kushora amahanga ahubwo kawushora mu zindi ntara z'u Burundi. Ikigirandwi ari cyo cyanyuma yameje yuko hagiye kubakwa amashure y'imyuga mu
gihugu cyose agasaba rero baburamatari kurondera ibibanza n'imiburire bijana amahegitari 6 hazo kubakwa amashuri y'imyuga niyo azofasha kugwaruka rwagejeje amashuri cyangwa ubundi butariga kwiga kugira ngo bitegure kazoza mu gukora imyuga musozera mukuru w'igihugu yabaremesheje ababwira yuko bazo bari kumwe mu kuba bya misi yose arabashikiriza nabo basanzwe bafashanya mu mirimo itandukanye ko nabone bashobora kubitura mu gihe bamushikiye ariko abasaba yuko botegera neza yuko igihugu bagifisemo uruhara ntangere bagakora wese akazorangiza iki kiringo afise icyo yamara igihugu ari nazomwibukirako. Reka dutambukira mu gisata cyo gutegura amatora kuba 20 mu kakaro mwaka 2020 niho hategekanijwe amatora y'abakenguza amateka umugwi ujejwe gutegura amatora sene ukararika abajena n'amakomine baheruka gutorwa gushika hakiri kare mu bibanza bizokorerwamo ayo matora nk'uko bivugwa na Philippe Nzabonariba akavuga ko amatora yoba kare kugira ngo abene igihugu basubire mu bikorwa byabo bya misi yose. Reka tumukurikire ni nkuru dukesha Diane. Mu ntumbero yo gutunganya neza amatora y'abakenguza amateka ategekanijwe kuri uyu wa 20 mu kakaro umwaka wa 2020 umugwi wigenga uje gutunganya amatora mu gihugu cyose seni urararitse abajenama b'abakomine bose baheruka gutorwa ku wa 20 rusaba umwaka wa 2020 ko boshika hakiri kare mu bibanza bizoberamwo ayo matora biri ku migwa mikuru y'intara zose. Ibiro by'amatora bizokugurwa isaha 12 zo mu gitondo yugagwe isaha 10 zo muhingamo ariko umugwi seni ukabona ko byoba byiza amatora abaye kare haratarenze isaha 6 zo ku mutaga kuvuga saa 6 kugira ngo abarije gutora bisubirire ku mirimo yabo reka n'abajeje guharura ivyavuyemo babikore hakiri kare. Ayo matora azobahagarikiwe n'abagize imigwi y'intara yo gutunganya amatora sepi hari abaserukira abitoza n'abandi barorerezi basabye kandi bakaronswa uruhusha rwo kurorera bakaba baruhawe n'umugwi seni. Inyanya turangirije ko amakuru yashuye no munsi reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yo dukenguruke Uganda gusa mwese mugatamza FM gashoboye kudutorekaniriza ani makuru dukengurukire na Ciza Jean dufashije kugira ngo amajwi abashikire neza rishari ndayivugene cyane ko ndabashikiriza tuzoba dusubira Kwino muri sanze muri radio magara tanze fe